Amahoro bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri makuru yaranze inondi turiko turasozera ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha muri no mwaka w'amafaranga 2024 ushiri 2025 turiko turinjiramwo yaremejwe kuri uyu wa kane n'inama nshinga mateka ibice 16 kwijana akaba ari byo vyiyongereyeko. Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gateka kazina muntu umenyesha ko warungitse icegeranyo gitomora kwabo wagirizwa kudafasha bafashijwe hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru muri ino ndwi turiko turasozera. Igitoro kiriko kirinjira mu gihugu muri iki gihe cyababa igikenewe mu Burundi buri kwezi. Ibi ni vyashikirijwe n'umunganizi w'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu hari kuri uyu wa kane. Ayo nayandi ni mukanya sangwe ikaze. Kaze mwidonido ryano makuru yaranze inondwi turiko turasozera. Bamwe mu banyagihugu bunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura baridogera igipolisi ko kitabohereza iyo batondeye igitoro ku mastation amwe. Abayaze na televiziyo Isanganiro bamenyesheje ko bamwe muri abo bapolisi bakoresha ka mwana wa mama mu gukoresha urutonde, bakaba basavye ababijejwe gutorera umuti ico kibazo. Ikibabaje muri ivyo vyose nuko nta bisi nimwe bashobora guha. Igitoro kirashobora kuza kikaza kikarinda gihera muri ku murongo ntihagire bisi mushobora guha. Hari igipolisi kiba kiri ngaho giha abahaye amafaranga bibera ku mugaragaro. Birababaje kubona twebwe turi amataxi ya leta, turi amakori, ugasanga haje imiduga y'abantu batigeze batonda baje bava muhira bakashashika babaha ibitoro bonyene kwera babahaye amafaranga. Ubwo gajewe nari kuneme girindwi nikuvuga n'uwa gatanu wa gatandatu na jewe sinarose harose izo modoka z'igipolisi z'igisirikare n'izindi nyene za VIP z'ama service. Ikintu dusaba nuko leta dutunganiriza igipolisi ivy'umutekano kuri station warakinaniye, naho bo tureka twebwe two kwitunganya tukaja ku mirongo tukanwesha imiduga yacu mu mutekano ntangere. Ikintu twasaba twebwe bo tubahiza kwe tuba dutonze ivyo bintu byo kuvanga ama service nabo bogira ama service mugabo bakaraba niziri ku murongo. Igitoro nivyo ego cyarakenye, nta muntu atabibona ko gikenye. Ico dusaba nk'umunyagihugu dusaba uko kije twese dutunganirizwe nk'abanyagihugu. Gabuze cyo dukora twaje dufata nico tureka. Ubu twe turiko dusaba hanywe iziri ku mustari kandi n'uwo mustari babutwemerere ko tubutondako. Turabandanya nano makuru yaranze inondi turiko turasozera aho muri iki gihe ngo igitoro kiriko kirinjira mu Burundi cyababa amaritiro imiliyoni 31 asanzwe hakenewe buri kwezi kugira ngo igitoro gishobore gukwira mu gihugu. Ibi ni vyamenyeshejwe n'umunganizi w'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu akaba ari nawe muvugizi. Umushikiranganje busanzwe bujejwe n'ivy'ibitoro turiko turakora ibikorwa bitandukanye cyane cyane muri kino gisata kijanye n'ivy'ibitoro aho tugira tuti turazi yuko ari umutwarariko wa twese kubijanye n'ibitoro kubera nkuko namwe mwabishikirije ko ibitoro ari byo bituma ubundi buzima bwose bugenda neza. Turiko turabikorera ko kugira ngo turabe yuko igitoro kiboneka ku rugero rukwiye ruhagije. Muri no mwanya turiko turavugana ikano mu misi heze hariho amakomande yabaye n'ibiriko biraza, urabona ko bidacika gose ngo bihere mugabo turaguma turonka bike kugira ngo dushore gutuma abantu bashora kunywa kugira ngo imirimo ishore kubandanya. Rero novuga nti ibitoro birahari mugabo ntibihari ku rugero twe twifuza, ntibihari ku rugero rukwiye kugira ngo tubone yuko ijya mirongo yavuyeho, tubone yuko
ubuzima bwasubiye kuba normal ko muravye nka mu gisagara amabus n'ibindi kuko abantu biyunguruza ntibimeze neza cyane twe ntibidushimisha umugani cyo gituma natwe tuyatera kugira ngo tugire ingufu nyinshi kugira ngo dushire kuranda disponible ico gitoro nukuvuga rero uko biriko biragenda nuko hariho ishirahamwe rishasha riherutse kujaho ririko rirabikorera ko bararihaye uburenganzira bwo kurangura kudandaza no gusubira gutanga ibitoro iryo naryo ririko rirakora riracari mu ntango ririko rirakora riramaze kurangura inshuro nka 2 canke 3 mugabo hariho n'indi shirahamwe yari isanzwe rikora ivyo bikorwa ririko rirakora riraheraheza ivyaryo kuko ntitwashatse ko bivangana cyane kuko regide ziracaheraheza amakomande yari ifise kugira ngo ibanze ihereze abo yari isanzwe ifitiye ivyo twokwita amabondo commande kugira ngo banze basozerane nabo hanyuma Sopebu ibananye ikora ivyayo ntangora nico ciza nico twavuga gituma tugira tuti ibi by'imirongo birashobora guhagarara gatoyi nuko tugira tuti kuvyo regide zirikirazana n'ivyo Sopebu irikirazana twagomba ko bihurira ku rubuga byose kugira ngo iyo uko gushira hamwe ingufu bitume ngira ngo dushira gutera intambwe kugira ngo turabe yuko habaho agahingwe gatoyi kugira ngo abantu bashire kuronka ibitoro bikwiye dufatiye kuko ibitoro binyobwa mu gihugu tuvuga tuti ku kwezi haranyobwa amaritiro arenga miliyoni 30 nukuvuga 30 gushika ngaho nukuvuga ufatiye kuri urwo rugero ku kwezi aho turashobora gukwiriza abitwaye ko bariko barakora mu gihugu cyose mugabo rero ivyo nababwiye biri commande biri musi y'ivyo gatoyi ku buryo urumana navuze nti turabona ibitigiri turiko turinjiza bidakwiye cyane ku buryo dushobora kugira tuti harageze yuko tugira tuti byose birakunze danku mugabo turabona yuko kuri commande ziriko zirinjira turaba iyo miliyoni 30 mugabo ntizikwiye kugira ngo cire kuriza bose no munsi ni bande bari mu rudandazwa rw'igitoro bagikura hanze abantu ku bwabo canke amashira hamwe tegeko riherutse kujaho rishinga irya shira hamwe Sopebu barayihaye uburenganzira bwose kuko ariyo yorangura igitoro hanze ikakicinza mu gihugu mugabo kubera yuko idashobora gukora yonyene barayihaye uburenganzira kandi kuko ishobora gukorana naje yandi mashira hamwe canke amasosiyete yahora bikoreramo kugira ngo bafadikanye rero nuwo muce wabo bahawe uruhusha na Sopebu kugira ngo bakorane niba bafise uburenganzira bwo kuzana ibitoro kuvyinjiza kubikorera ko kugira ngo turabe yuko ibibazo bitora umuti turabandanya nano makuru umukuru w'ishyirahamwe Olcom gishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta hamwe n'igiturire abona ko Burundi butararonka ubushobozi bwo gushora hanze no kwinjiza ivyankenerwa ngo bizogora kwihangiro umukuru w'igihugu yihaye akijya ku butegetsi bwo kuduza urugero rwo kubaho neza kw'abarundi arishikako ibi rero yabishikirije mu gihe ku wa 18 uku kwezi imyaka 4 izo birangiye umukuru w'igihugu aramutswa ubutegetsi gihaza ku butegetsi imiliyaridi 300 niyo yaza muri budget ubu uye tugeze ku miliyaridi 1000 ariko nahaduga ikibazo kicikwe ni ca dekesema kugira ngo amafaranga ashobore gutangwa kubera ikibazo cy'intwari bereye kuko abantu batanga amafaranga barategeka cyane ko ibintu by'intwari bereye bishigwa mu ngiro rero ko kwisununura gatoya ni kuboneka mu buzima bw'abanyagihugu ubibonera cyane cyane kwikena ry'ibintu byangombwa ibyinjira n'ibisohoka ntivyakunze kubera imvo nyinshi ivyo navyo kugeza n'uno munsi murabona amafaranga twibaza ko FM yatwemereye kugeza n'uno munsi hari ibintu ubona ko badahuriza ko bitarakunda ko amafaranga aboneka yuko amafaranga y'u Burundi yataye agaciro hanyuma kandi twe tukubera tudashora ibintu tudafise ibintu dushora hanze haca haba ingorane z'ukungene ivyo bintu dukura hanze vyinshi tubigura arenda gwa karoro gasanzwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 ifaranga y'idolari yavunzwa munsi y'amadolari ibihumbi 3 kuri marché noir uno munsi kuri marché noir rivunjwa ibihumbi 6 umwimbu nivyo nk'ubu mwimbu w'ibigori warabaye mwinshi mugabo kubera tutagira ubuhinga n'uburyo bwo kuwuziganya urabona ko hari ikintu gikomeye cyane jewe no kwita incompetence generalisée ubushobozi buke muri rusangi bw'inzego z'igihugu ukungene zikora
ntimwera kumva ibyo mushikiranganje wa mbere ariko kuvugira Ingozi baguze amapuro yo gupompa ikawa ubu rero iyo bavuze yuko bizoba byamaze gutagarani ukwezi kwindwi umuntu agaca yibaza nk'ibyo bintu none abantu babiguze mugabe bikazokoreshwa mu kwezi kw'icenda abo bantu bakwibihana bimeze gute bugiye bibazo biraho. Warongoye Holokome havuga kandi ko abategetsi b'igihugu bavugwa mu rudandazwa ngo barakwiye kuvavanura nago ngo kuko kubangikanya ayo mabanga bimaze kuzana ingaruka mbi nyinshi. Gabriel Rufyiri akabona kandi ko integuro y'amafaranga leta ikoresha ikwiye gukugwamwo ibidakenewe, akavuga nk'ibijyanye ingendo zo hanze zidakenewe inzego zikavavanura n'amafaranga agenewe ivyo kubaho ku buryo burengeye. Nenababwiye muri aya makuru yaranze inondi turiko turasozera ineguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uno mwaka yaremejwe n'inama nshingamateka hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ibice hafi 16 kwijana akaba ari byo bice vyiyongereye ko ku nteguro yahahora. Inyuma yaho umushikiranganje w'ikigega ca leta ashikiririje iyo nteguro abashingamateka barerekanye amakenga ajanye n'ukungene amafaranga leta ikoresha canke amakori n'amatagisi leta yegeranya atigera agabanuka. Ornera Muco yari hariya mu nama nshingamateka. Inyuma yo gushikiriza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uno mwaka, bamwe mu bashinga amateka bashikirije amakenga ajanye hanini n'ukungene uburyo leta izokwegeranya biciye mu makori n'amatagisi bongerekanye mu gihe ubuzima busanzwe buzimvye. Abo babandanije bagira amakenga ko leta izogumana igihengeri cy'amafaranga ikeneye nubwo ubwo buryo leta izokwegeranya biciye mu makori n'amatagisi bongerekanye bukava ku miliyaridi zirenga gato 3,370 mwaka uheze bukaja ku miliyaridi zirenga 3,940. Bamwe muri abo bashinga amateka babona ko hari bisata bimwe bimwe leta yongereje uburyo izokoresha bitari bikenewe. Naravye ukuntu mwadugije ku bintu by'amalimonade 25%, ivyo navyo bigaca bituma umugozi azoca azimga cyane. Mbega ntimubona yuko mu gihe abavyempa utabona ko amakori ari menshi bakavyihoza n'abarundi batosubira kubigura canke ugasanga nayo mafaranga mwari kwinjiza ntabonetse, gutyo tukaba turiko turashiraho budget fictif. Ibintu vy'ama surtaxation de 20% kuri kina kiriya notamment ibintu vy'impuzu hari surtax ya 20% kandi murazi ko abarundi barafise abana bagwiza kugura ama uniforme. Hanyuma hari ikintu nabonye kira frappant un petit peu. Au niveau de la présidence uyu munsi mutuzaniye integuro aho intandasi ivuye ku miliyoni 354 ikagurukira ku miliyoni 720. Aha rero nkibaza none ko twatwigeze twumva nyine icobahera avuga yuko batangorane ko afise ibigega bibogaboga ayo mafaranga mwongeye dango gutyo ko ari menshi cyane. Umushikiranganje w'ubutunzi Odase Niyonzima asigura ko kubohora amapete mu nzego za leta zigengwa n'amategeko ziharije bizotwara imiliyaridi zirenga gato 22 hamwe no gukosora ubusumbasumbana bw'imishahara hagati y'inzego z'umutekano no kwivuna abansi no gutanga ubuzi bizotwara imiliyaridi zirenga gato 30 ari bimwe mu byatumye uburyo leta izokoresha bwongerekana ku kibazo c'amakori n'amatagisi. Asigura ko yongerejwe kugira imigambi ya leta iranguke aho nk'ikori rizoharugwa ku gaciro ku muduga umuntu azoba yinjije. Leta ikijejwe ukuntu igira kugira ikore itegerezwa gutoza amakori n'amatagisi n'andi mafaranga yinjira mu kigega ca leta, hanyuma ikabona guheza kuyashira kuri ibikorwa byose turiko turasaba by'amabarabara, by'amashure, by'intebe, by'imishahara n'ibindi. Igihe rero hatoba hagiyeho amakori n'amatagisi ivyo bikorwa sinumvinye tukubikora. Honorable Frazi kuduza amataxe ku malimonade igihe bacha baheba kunywa ya malimonade kubera yaduza ibiciro amakora ducava hehe. Iyi taxe naho nyene yagiyeho kugira ngo dukingire ko ngaha mu Burundi gushika ubu hari amahingo ariko aravuka, nivyo ntarashika ku rugero rushimishije gutanga ibinyobwa bikwiye abarundi bose
ariko ntawe uvuga ngo tuzokwama hahandi. Hanyuma ngaruke ku kibazo cha Honorable Gwasagaton kubijanye na budget ya intendance. Iyi budget ya intendance ya présidence bazatakindo ivuga kuko iyo tuko turakora budget abatunganya abajeje institution nibo baheza bakazana ibikenewe. Iyi budget rero ihuye n'ibikenewe gukorwa muri intendance ya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu. Nyuma y'ibibazo bitandukanye by'abashinga amateka kubijanye n'integuro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha yongerekanye ku bice hafi 16% yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 100 mu gihe 18 batagize ico bayivugako. Tukibandanya nano makuru imbere yuko tuyasozera, umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazina muntu wamenyesheje ko udatahura icatumye komite ijeje gusuzuma imigwi nkiyo iwagiriza ko hari ivyo udakora ko kuri no wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Sikte Vinyi ni muraba haurongoye yamenyesheje ko uwo mugwi warungitse icegeranyo cerekana ko imigwi ivugwa ko batafashije atari vyo. Twatanze raporo ndende cyane ifise impapuro 64 mu byo twashoboye gutanga kuva ku rupapuro rwa gatatu gushika ku rupapuro rwa 13 urumva n'impapuro 10 z'iyo raporo twanditse ko abantu baba baratwituye bafise isano n'umugambwe uyu canke uriya. Tuvuye kuri iyi migwi y'abafise ivyo bafitanye isano n'ivya politike, twaciye dutanga ikindi gicapo cerekana abantu bose batwituye bafise uruhara mu bijanye no kumenyesha makuru, abamenyesha makuru. Aha naho wasanga ibimenyesha makuru canke amaradiyo atandukana. Duce tugira ko tuvuga n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bari mu bo twafashije. Twaragiye turerekana amazina tuti hari umugwi w'abamenyesha makuru bangahe, mugabo hari n'undi mugwi w'abarabi vy'agateka kazina muntu twashoboye gufasha. Gutyo twaca twimvira ko abantu bariko barabisoma bazofata umwanya wo kugenda bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu vyakozwe. Ariko icatutangaje nuko mu gufata ingingo ntitwibaza ko babisomye canke batuba barabisomye, mugabo ico tuzi neza nuko ata muntu numwe muri abo bantu bigeze babaza. Uwo mugwi wamenyesheje kandi ko watangajwe n'ingene atabantu basanzwe bakorana n'uwo mugwi babagijwe. Uwo mugwi CNDH ngo wasavye ko hokogwa amatohoza yimbitse kugira barabe koko kw'ivyo batanze ari vyo vyakoreweko. Ari naho rero duce dusozerera hano makuru yaranze inondi turiko turasozera. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro birabandanya.